Reka tubaramutse tuvuga ati bwake canke mwiriwe bivaye naho muhereye canke n'amasaha muriko mukurikirana ariko no munesha kure tujuru ni KP1 imbuto itewe n'iyimera urukundo mu bantu novuga ati uno munsi murabona twagiye turi Bujumbura aya masanamu turiko turaberekana imaza ko ahantu mutari muhamenyereye Igitega vraiment muvugishije ukuri ariko novuga ati turi kumwe n'abantu ngaha baberewe murababona bajanishije barafise amarogo ari ku mitima yabo asa umwe yambaye akantu k'inzahabu uwundi nawe ico yambaye araza kukitubarira ariko novuga ati reka tubaramutse babidondore hanyuma tuje kwidonido y'ikiganiro cacu urukundo rw'ababana turabahaye kaze ya murakoze beshi banzi kwizina rya Minister Norbert ya Minister Norbert mugabo amazina yanje ni Ndayizeye Norbert ya yes ndabona muri kumwe n'umuntu mwajanishije muberewe musa neza eske umuvugire cyangwa yivugire arashobora kwivugira so umwana muto yego arigihe twosanga ari wewe ariwe nawe ari wewe naho ugacuvuga ngo yivugire kandi we wateza kuvuga wumva byo bigenda gute mu bisanzwe niwe ari kumvugira niwe ari kukuvugira cyane gose urumva wewe nawe muri kumwe niwe muvugizi wanje reka yivugire ego turaguhaye kaze nawe urapfutse ngo ntashobora kuvugira ariko wosanga nari ndekonye usanga uri umushitsi yaje kumugendera ndabaramukije mwese aba nitwa Niyonizeye Eliane ego arazi ibyo avuze ariko baca umugani mu kirundi ngo inkokazi ntibika isaki ihari murakoze yego murumvise bavuze akantu gakomeye cyane ngo inkokazi ntibika ngo isaki ihari ako kantu karakomeye eske uyu musaniki yeah no mukunzi wanje yo mumpera kabizu turara ako kumuhaye ko kumengura muhemye reka nuko nyene urakoze cyane reka rero kumbure aba bantu turiko turabakamera twari muri service yo gukamera bakoze ikintu gikomeye cyane mariage bagize mariage nziza cyane yari iteye igomwe yari mariage irimwe abantu novuga ngo biteka nitekane niko no bivuga aho bavuze akajambo ati hariho Rwagasore hariho umwami n'umwamikazi eske we niko ubibona mwiki gihe novuga yuko ndi umwami nawe ari umwamikazi mu bwami bwanje yego kuko ninde muri mu ijambo ry'Imana hariho abantu bavuze ico bita babanye bitana abami n'abamikazi bo bubazi Bibiliya iravuga umuntu yavuga ati mwamikazi wanje undi akavuga ati mwami wanje bo bubazi ndashobora kuba nibagiye gato reka tubaze umwamikazi wawe wowe bubazi barahari muri Bibiliya barahari benshi twashaka kubavuga neza amazina ariko barahari abami ko zari intwaro z'abami kubwo iyo hari umwami haba hari n'umwamikazi ntashaka kuvuga umwami atamwamikazi ahari murakoze akaroro kamwe k'umuntu yoba yarahamagaye umugore wewe ati mwamikazi wanje ni umwami yitwa Ahasuwerusi yahamagaye Esiteri ko ari umwamikazi wiwe yego murakoze abantu barakomeye cyane ntiworaba ariko hariho umuntu yavuze ati mwamikazi wanje kandi ntiyari umwami ubundi aravuga ati mwami wanje kandi ntibarabami araho ako kantu nta hantu wobukazi kweri mukiyumvire ndabaho maya mukiyumvire nk'amasegonda nk'abiri bararabanye reka ndabafashe hariho uwitwa Aburahamu yise Sara umwami kazi Sara yitwa Aburahamu umwami ndabeshe ego anje ndavyibutse yego urakoze cyane aha rero dufise umwami turafise n'umwami kazi nibyo
tugomba genda nteye guteka ryo kuganira n'umwami hamwe n'umwami kazi kame cyane gose. Wewe mumaranye kugira mugire mariage kugira mushinga urugo muba mwamaranye imyaka ingahe n'uyu mwami kazi wawe? Twebwe nta myaka, imyaka biraruhisha twebwe nta myaka vraiment. Yego mu bisanzwe ahantu hari urukundo nta bintu by'imyaka kwe. Dusipoza yuko wewe wobiha igihe kingana gute mumaranye n'uyu mwami kazi wawe? Hariho benshi hariya kumbure bibaza yuko urukundo rushobora gufata imyaka 10 cankwe 15 ubu bateye intege. Mu bisanzwe benshi bibaza yuko kumara igihe kirekire ngo kuba ari kwigana ariko uza kumenya umuntu neza ari uko mubana, nubwo mumara imyaka 10 cyangwa 15 urashobora kutamumenya ukaza kumumenya ari uko mugize iki mubanye. Rero twebwe nta myaka kabisa, no mwaka canke amezi. Ego icavuze nico kweri uvugisha ukuri. Ego cavuze nico ko urukundo ntiruraba imyaka, ntiruraba n'amezi. Iyo umuntu muhuje icifuzo mukumva bira nyese muja hamwe mwashobora gukora ico mwashaka gukora, ariko bitavuze ngo mumaze imyaka 10 cyangwa mumaze umwaka cyangwa mumaze ngo amezi. Oya, ariko umuntu wumva umuntu ariko arakuganiriza kumva ati by'ukuri uyu ni wa muntu narondera nari nkeneye, kuko umuntu wese abafise ico yari akeneye muri kazoza, abafise ingene ashaka kazoza kiwe kameze. Ivyo rero ntibisaba umwaka, ariko kandi birasaba kumva mu mutima ico ukeneye wewe. Yego tukiri ngaho nyene novuga ati wewe mwamenyanye gute, mwabonanye gute? Twebwe rero ibintu byacu biri prophétique. Yego twebwe biri prophétique. Twebwe bivanye n'ingene cambesha turaba Kristo, twarasenze Imana, hanyuma Imana yatuganiriza. Afite ushatse kuvuga uri umukatolika convaincu wizera Bikira Maria 100%? Oya, sindi umukatolika convaincu, navuze ko ndi umukristo yizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Nekumenga umutumvise umukristo twumva umukatolika. Oya, ariko ukuntu babitandukanya abanga abakristo n'abakatolika. Abakristo ni Yesu Kristo. Ni yo tandukaniro ritoya, ariko sinaza ko ari n'itandukaniro, ariko bivana n'ukivuze ico yashatse kuvuga. Mugabo je mu bukristo bwanje narigeze no kuba umukristo, mugabo mbaye umukristo niho natangiye kumva ijwi ry'Imana ringaniriza. Simvuze ko n'abakristo bataganira n'Imana, ariko jewe muri iyo ntambwe kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza niho numvise ko Imana ivuga ishobora kutumbereza ubuzima bw'umuntu, maze kumuha ubuzima bwanje ndamuha na kazoza kanje, ibyifuzo byanje ndabimuha abiganze. Kuva ico gihe rero niho natangiye ico nkora cyose numviriza ijwi ry'Imana, numviriza icyo Imana imbwira. Murakoze. Ukimubona wamwubahutse gute kuri uvuge ati jewe ndabonye umuntu umutima wanje wizera, umutima wanje wizigiye ko ari wazombera umufasha? Byagenze gute mu mutima wavyumvise mu gute? Nibaza yuko gukunda umuntu si ikintu kiza uko nyene. Yego hariyo abantu bakunda nyene uko nyene cyacu uko nyene, mugabo je ni Imana. Akajambo watanguye kumubwira ukimubona ukavuga ati ndubahutse ndagenda mutimbutse ndamubwiye uracakibuka kweli? Nane ukibagira ushobora kwibagira mu bisanzwe. Kababwire hariya bakunda. Watubajije ukuntu twamenyanye. Nje nibaza yuko twamenyaniye muri eglise nk'abakozi b'Imana turirimbana ibintu nk'ivyo, hanyuma iby'urukundo mugabo ntivyaje ico gihe, byaramaze igihe tutanavugana, igihe kimwe
Imana irabikora dutangura kuvugana mugabo ntivyaje uko nyene yaciye kure ku Mana Imana ijwi ry'Imana Imana akajambo yakubwiye kavuge bo bakumve mu bisanzwe hari ibintu atari byo kubwira bari hose ari bagaryuru hari ibanga ry'urugo mu bisanzwe mugabo Imana yarambwiye ati n'uyu hanyuma nca ngira iki nta nimero yiwe nari mfise nca ndamwandikira kuri Facebook nca tutangura kuvugana nta n'uyu munsi novuga yuko kumbure ubu murabana bimeze neza ni bon urubanza rwanyu rwari rumeze neza cyane we wafashe igihe kingana gute cyo kurusengera asha nafashe igihe kirekire I think ni nk'amezi nka atanu indwi gutyo warisonzesheje cyangwa ntiwisonzesheje ikintu cy'urubanza kiragoye hariho abantu bibaza yuko ari ikintu cyo gutora ngaho nyene umuntu ategereza gusenga akisonzesha ego urakoze cyane mbega wewe wowe ukiri umujene kuko abajene benshi barafise ubwoba abigeme n'abahungu bakavuga ati yeske bino bintu bizogenda gute wewe ntabwo wageze kugira ati mbega mariage yanje izogenda gute mbega nzoja nzoronka umushinga nawe cyangwa nawe nzoronka ico cyumviro cyo bacaraje ego caraje kenshi ariko kwa kundi nakubwira ko nariko ndasenga Imana narumviriza ico Imana imbwira Imana yarambwiye ati rindira ngo uvuga iyo ati rindira ugumana ivyizigira sico kimwe nuko wobaho gutyo gusa ataco witeze ata kintu umengo uri kurabona muri kazoza jewe Imana yarambwiye rindira nzomuzana ariko ntiyambwiye ngo nzomuzana muri 2025 oya ntiyambwiye ngo nzomuzana muri iki gihe ariko yarambwiye ko ahari myiza ameze neza kandi ko yabimbwiye niko nabisanze Imana rero ntibesha mbega ukiri mwiko kuvumiriya kwihangana nta bintu byaza nk'ibijabija urazi hari ibintu bishobora kuza bigutesha intumbero ugasanga haje nk'umuntu kavuga akaza kobirije ibintu uti dukore bino bintu kubera ubwo bukavuga ati turabikora mugabo ndakuronka ashivyo rero si rimwe si kabiri ashibijabija byaraje kabisa ugira isa kaboneke azi ko habanje kwitangira Ishimayeli rero ivyo birabaho cyane gose uri umuntu wo ufite isezerano ry'Imana arazi ibintu byinshi guperitiba byaranduhishije man aha nashitse narushe ari ibintu byinshi hari abantu benshi nyene twahuye kandi nyene nkabona ko mengo basa n'abari seriye ariko kandi nkaza gusanga ara dernière minute n'abantu babi